haratangajwe yuko imipaka yuguruye. Hama umunsi byatangazwa ku mipaka hari abantu benshi ikirenga ko benshi bari bizeye bamwe kujabuka abandi kugaruka. Hama bagezeyo basanze batoroherezwa cyane, basanze ku ngambo yo muri Kongo igipimo cha corona kirihishwa $5. Izo $5 zikagira garanti y'imisi 14 kuvuga akazigira ku imisi 14 agenda yongera agaruka. Mugabo rero ku ngambo y'u Burundi baca basanga umuetranje kuvuga umukongomana avuye hari bamurihisha $30. Muri ico gihe rero abakongomani benshi baca basanga iwabo bariko barihisha abarundi amahera make nabo bakarihishwa amahera menshi. Kuvuga muri ico gihe ibintu bica birahagaze, kuvuga nta bantu basowe kwinjira kuko abenshi binjira n'abantu bafite uburyo bukenye, abashobora gushora utuntu duto bakongera bakagaruka. Muri ico gihe rero arihishijwe $30, nta kintu yoshora na kimwe yoshobora gukuramo inyungu ziri hejuru y'I$30 kugira ashobore kuriha yongere nawe kugira ico asigarana. Rero nico gituma ubona imipaka byitwa ko yuguruye, ariko kubera igiciro c'amahera ku ngambo y'u Burundi kirihishwa, nico gituma ubona ataruja n'uruza ruri hari ngaha. Byo kuyunguruza ngaha biragoye gose kubera nka twebwe amajasi ntibishobora gukora. Igituma tudashobora gukora, amafaranga wamaze gucarira ku mupaka n'amafaranga menshi adashobora korohereza umushoferi akorera ngaha, aho yorohereza nyine yajasi. Kuko ngaha imodoka ari jibuvira ipakira amafaranga 24,000 kuko umuntu mariha 6,000. Arishe 6,000 ivyo 24,000 ugacukuramo igitoro na veresema. Tugiye gukuramo ajya amafaranga twuriha ku mupaka, twebwe nga amajasi ntitwokorohezwa na gato niko yaronka, kubera ni ibintu vyogenda bigora abantu benshi nk'abashoferi. Hari ababosi usanga ku modoka yiwe bisaba yuko aronka veresema ku munsi utamubwira ati nzoyironka imeco. Ikintu mbona twosaba nka twebwe amajasi bosaba ngaha kandi n'ubu basaba arico gitumye tutaratangura akazi, nuko bodushira ajya amafaranga ku ndwi bakayagabanya, bagafata $5 bagafuma bavuga ati $5 umuntu azora yiriha amazindwi asasubira kuri hayandi. Aho sanze nkorera nahise nkora amajasi aje buvira ibukavu. Kuba ndazi ibintu byadufasha byari ibintu byinshi, si kuvuga ya umukokaye ya umushoferi yaba na wamuntu muto aje kurangura imizigo asa muri Kongo byamufasha. Yanshore akawaida afise imodoka, akinja mu modoka atabura itike, nane nkanezerwa, ukwezi kwezi nahembwa, irasiyo ntayo nabura, eka n'umuryango wanje washikirwa mu majambo make. Ariko kuvaho ibintu bibere bavuga ati bagira bugura imipaka, ego bavuze ko bagira bugura imipaka. Umunsi bavuga ati itariki imwe tuzokugura imipaka abakongwane binjire. Uwo munsi abantu bari benshi muri parking ya Siyoni. Ari bavuga ati kumbure umwaka n'inusu tumaze twicaye tugatunka koyoko vrema kuvyo twapoteje cyangwa ku madeni cyangwa ku mafaranga y'inzo dufitiye abantu kumbure bigaye tugiye kubiri. Muko umunsi wo kuvati bagira bajabu ku mupaka baje kwipimisha, batanga kuva ati $30 umukongwani yazohora ari yaba umurundi ari ngaha mu Burundi, yaba umukongwa ari ngaha, twese twagwe mu gahunda. Umukongomani yinjiye mu Burundi arayariha arishi $30, asubiye aciye asubira inyuma umunsi bukeye agaruce acariha izindi $30. Umurundi nawe yinjiye muri Kongo ni $5. Natwe cyo tubona nga mu Burundi wacu bofatira ku minsi 14 nyene nkuko muri Kongo nabo bafatiye kuri 14 kugira turabe natwe amajasi ngako twotangura koroherezwa gukora akazi, kubera ahantu hari atunze imiryango myinshi. Umuntu yavandereza ngaho umuvanderi ataharose 5 agasumira abana akarinzira abandi. Ingaruka dufise ingaruka nyinshi cyane. Ntaje nihereye ko inzu sindakubwiye sinokubwira ariko kuva imipaka yugawe ko maze kuri inzu ukubona duhagaze ngaha nuko nyene twirirwa ngaha duhagaze, kuvuga ibintu bimeze nabi. No muri Kongo nuko nyene abari bamenyereye bashora utuntu tumwe n'utundi bajana hari abongera bagarukana bose baricaye. Tubidoye 30 ntizironka bari wese, ni wa muntu avuye muri Kongo aje kuvuza nk'umuntu agwaye cyangwa afise business aje gukorera no bisaba yuko ajya amafaranga atanze aza gufayidika nk'inco nkazibi cyangwa zitatu. Ariko tugiye kubiraba urya muntu muto nibo beshi bazara muvuma, bazara muvuma. Umuntu afite ibicuruzwa aracuruza akafayidika,
n'urya yaranguye yagiye kudandaza akunguka. None ugiye kubiraba idolari 30 naho uri umukozi wa leta ni bangahe bayaronka? Ni bake. Mugacu vuga dushe ku idolari 5 abo kwinjira ngaha mu Burundi ntibogira umubare. Nimba leta yari ko hinjira ibihumbi 15 cyangwa 10 basize ku idolari 5 hinjira benshi yaho ko kwinjiye benshi baje bari amafaranga $30. Ico dusaba leta yacu nkuko ari leta nkozi, leta mvyeyi, itubere abavyeyi nkuko abakongomani bariko berekana ubuvyeyi, kuko bobo basaba idolari 5. Basaba idolari 5, natwe rero twasaba leta yacu idufashe nabo bakorere kwizo dolari 5 nkuko ababanyi bameze kwavuga ati umubanyi niwe muryango. Rero kuko abakongomani ari ababanyi bacu kuvuga turi umuryango, reka kuko rero twese turi umuryango, reka dufate igiciro kimwe. Apana hagire bamwe bafata igiciro kiri hejuru abandi cyo hasi. Rero kuko abakongomani bafite igiciro kiri hasi $5, natwe twasaba leta yacu idushire ku giciro $5, kandi izo dolari 5 bakaziha ya misi 14 nkuko abakongomani bameze, kugira umuntu ashobore kugenda adandaza azabika ca igihumbi cyo kuzoriha ya indi dolari 5 imisi 14 ihetse. Impamvu hari taratuma gukora ngaha nayo mafaranga kubera batarashira kundwi. Boshira kundwi nejo twosha dutangura akazi. Kubera abantu bose baborohereje. Umukongomani yova hariya yoba yorohereje. N'umurundi avuye ngaha yinjiye hariya yoba yorohereje. Uko rero leta nkozi, leta mvyeyi yadufashe mu mugongo ikatwugurura umupaka. Nubu ni dufate mu mugongo dukorera iki gikorwa nkuko muri Kongo nabo basize kuri misi 14. Bongere batugabanirize umukongomani kwinjira mu Burundi ari $5 aho $10 hama arishizo $10 bacha bafatira ku ndwi zibiri. Natwe tugasubira ku mirimo nkuko twari ku mirimo, tugasubira gutunga imiryango nkuko twari dutunze imiryango. Wazi gushora umutahe ukagira utadandaje wari uzi yuko uza kuronka babigushorera birababaje. Mugare ikintu yokora yora bikabati okay. Kumba abanyagihugu ijambo bavuga bashimiko niki reka twenge dupeza dukwe kurasi n'akantu gato kugira nabajyana nabo tuborohereza. Nimba ari yo misi 14 baranyine babijene bavuga ati dusize kuri ibeyi niye mugabo kugira nujya najeyo cyane nujya reka nabajya n'abatwara amamodoka barahomba. Gusa leta yoraba ngene yogira barariko bikora. Uranunga kwasi ngene hasa urabona kare waruzanga ugasanga hari umuvuma hari biki umuntu waramuje bapye ndi mukazi mugura abona nk'ubu urazanga ukicara kandi warufise akazi nabyo ntizuka singizo umwaka wose ni nuso twicaye ayo mafaranga tuzyakura.